Ndabashimira bakunzi ba Ivyacu TV kubona tuguma turi hamwe muzamurara video no munsi rero nko mwaje kubona muri notification ko waje kugira subscribe nuko tuzakuganira ku kibazo cerekeye ibimenyetso bishobora kwereka umukobwa yashutswe cyane. Bizogora yuko umukobwa azokubwira yuko yashutswe, ariko ugerageje kuraba mu bimenyetso ushobora kubibona neza na neza. Nibaze yuko utaragira subscribe wahishije kuyikora kugira ngo ibintu bigende bimeze neza. Kimwe rero mu kimenyetso kikwereka nuko umutima utera cyane, nukuvuga igikorwa iyo umukobwa uko umukorakora umutima uratera cyane. Ivyo bikaba bituma nuko umubiri uba uriko urakora birenze. Ikindi ca kabiri nuko amabere aravyimba. Iki ni kimwe c'ingenzi kuko amabere avyimbisha no kuba umutima uriko uratera, naho akaba ariho hisuka amaraso, bigaca bituma rero amabere avyimba cane. Ikindi ca gatatu nuko umukobwa ahema adashikana. Iyo wafatishije umukobwa nyene biramugora yuko aba ahema adashikana. Iyo rero ubona yuko amaze kugera kw'ico gihe nahawe kubona ico gukora yuko waje gufatisha neza. Ikindi kigira kane nuko bimugora kuvuga. Kuba ahema adashikana ni nkuko no kuvuga ushobora kumubwira ikintu ukumva aricecekeye, ukamubaza ikintu ukumva aricecekeye. Umenye yuko iyi nayo ari imwe mu kintu kikwereka yuko hariho ahantu umaze kugera kandi uriko urafatisha bikwiye. Ikindi kigira kane, ikindi kigira gatanu ni ububobere buba mu gitsina. Ububobere buba mu gitsina, mu gitsina hiwe umaze kuhakora. Nibaze ko ejo muri video twararavye iyo ahantu ushobora gukorakora umukobwa akashika mu bicu akumva abishatse. Ububobere rero bwo mu gitsina nabwo ni kimwe mu kintu kizokwereka yuko umukobwa wamaze kumushikana mu bicu, hahandi uba wumva nyene wakorakora nko mu mwesho canke sous-vêtement ukumva hamaze gutoha, uca umenya yuko umukobwa ariko arashika ahantu hameze neza. Ivyo bishitse ugashira nk'urutoki uzosanga na clitoris isa niyigiwe imbere. Ndagushimiye rero ko nawe washoboye kuraba video, ndakubwire usangize canke ugire like. Murakoze kuba mushoboye kubana na